Hodi, Miya. Gute? Zenet? Cyane. Safi. Nibiki. Shaba kunzi festive. Nyene muje bigenze gute ko mutari mwambwiye? Wowe contact wanje nk'ifisi kwe kutambwiye. Kunzi ba festive ibintu ni hatari. Ubu namwifuza iki? None Miya. Ibi bintu nibi. None uyu ni ndegamiye. Fise umugabo akaba atawugihari. Kuko no muhira hariho naje ngaruko nzikonje kubana n'umugabo. Akimeno byishura kuko ibyiwe ntavyo ngishaka kumva, sishaka no kumva nahari, shaka no kumubona, nta kintu kimwe kimwe shaka ko tuvugana. Wewe byo yagutume nibyo wabigumane nta butuma bwe mfise. STV every story matters. You know my people out there, them come down bad boy shout to cool believe champion mass kanka boom 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 for ya. Ari pading de. Yes no musore wanyu kuri STV. Ngarutse kuindi mpamvu dasanzwe nje kubaha navuga nti nagaso mugabo nyene nibuke ni muri ya story ya Miya hamwe na mugabo wiwe. Nabonye ko twagiye kuvugana n'umugabo wewe yatubwira yuko ashaka yuko bosubirana yuko ubuzima bwe bwabaye ndanse yuko ibintu byari bimeze fresh bakiri kumwe ariko ubu bikaba ubuzima bwaranse fo ubuzima bumeze nabi twasanze ariko mu coiffeur ja usigaye ndi jenyene ubuzima buragenda ntibugaruka ndarara sifise nahumba kubera amahera miyano yayama kugashoye no kuronkayo nkora ko ndi hahari. Rero sasa ngiye kuvugana na Miya uko muratwe yantumye yuko nshobora kuja kumuraba kugira ndamusabira ikigongo. Utumye genda umubwire. Neshike kwa Miya. Genda umubwire. Yes, niko ndagutumye nkuko ari wowe bomoye usubira uvyunge. Atari uko naho sindabakeneye kandi gusubira kunstressa mu nterwamo. Nzoce mugumana nawe. Nibyo najemo navuze yuko kagure TV murazi yuko twama duhuza abantu tubashira hamwe rero byaratangwe mu mishwano bija kuri screen za STV ubu rero nkeneye yuko ndabashira hamwe ko byatanguriye kuri kamera tutegerezo guhera kuri kamera kuko yabintumye niwe ngiye kuraba umwanda mudukurikirana abakunze ba STV ngiye kuraba Miya tuvugane ivyo ndamusangamo ntavyo nzi exactement sinzi kari hakinaba rero mugabo nibaza kari hakiyaba kandi nibaza kari ndamusanga kunze ba STV ngiye kuraba ukuntu ibintu bimeze bakunze ba STV none ibintu bimeze Miya ashobora kuba ibane ata Hodi Hodi Miya gute Zenet Cyane. Bro gute Safi. meze bien Yego. Dusanze mwisuku tukoma tugenda. mugira none Miya ibi bintu nibi none uyu ni ndegamiye Uyu ni umukuza wanje. Yaraje kunyimoza. Canke ni wa mugabo. Oya umukuza wanje yaje kunyimoza. Bro safi? Safi. Nibiki. Shaba kunzi ba STV. Nyene muje bigenze gute ko mutari mwambwiye? Wowe contact wanje nk'ifisi kwe kutambwiye. Nashatse gukubitira surprise ugira ndabe. Ndiko ndagenda. Ndagufitiye ubutumwa mugabo ibintu usanze urimo ni hatari. Murabanza mutwihanganire ko barabona ko tuko turimuka. Oya Miya reka tubane tuvugane ntaco mwashobora kubikora. Kuza saho ivyo bintu ntaco. Miya muga turabantu twicara kumbona intebe mu nzu za. Cyari ko twe turi mu kazi. Wone usazi ko turagenda. Tuvugane gatonya Miya. Kubijanye n'iki? Fise ubutumwa bwinshi no munsi. Kubijanye n'iki? Kubijanye n'iki? Akunze ba STV ibintu ni hatari. Ubu namwifuza iki? Miya. None namazi akunze ba STV ni amazi barimukanye. Nene tuyasiga nga tuyasigiyende. Miya none. Ani handi nyene handi. Ya handi wabonye hahindutse. Akunze ba STV reka turabana twicara cameraman ko ino zobo jembo no myane hatari. Kwanza none mwasavye ndikiyo surprise je urabizi ko je surprise atazonkonda. Wahise kutigeze unyandikira umbwire ko waje. No musibo sinzi nashatse kuvuga ati reka ndamutunguye sange utunarimwo mugabo boss ngaha nawe ne bana. Ni hatari kwe. Kuza banzureke. Banzu indiri babanza bitwara. None Miya ubu ibintu bimeze gute ubuzima bumeze gute nyuma yaho tugeze kubona biriya bintu byabaye byose Miya ibintu bimeze gute ubuzima bwe bumeze gute twagusanze igihe uratwo nagwerekeje gufata wa mugabo wawe ibiki nibiki nyuma yahagiye ibintu byaciye bigenda gute none ibyakurikiye ntubibona ni ibiyene mu bisanzemo ngomba nimuke ye mugabo ntiyagarutse oya ntaragaruka gushika n'ubu yego
n'ubuzima bumeze gute inzu ni uzo washimye kwimuka ya nasimye kwimuka kuko none ko nari nimukiye nga mfise umugabo akaba atawugihari nta mpamvu yo kuguma ngaha kandi muhira hari kandi naje ngaha mfise inda nanka ko bamufunga none ubonaho atanda afise nta mpamvu yo kuguma ngaha mpfuma nisubirira muhira hama ayo mahera twarihinda tukaraba ico tuyakoresha. Bakunzi ba TV murumva yuko dusanze Miya ariko arimuka ibi navyo nari nzi yuko ari kurimuka nko mpaswe gusanga ugiye ya nagoma ngende none Miya kuba bije bintu byose warabibonye ni ice kigwa bo waronse mu buzima kubona warasanze novuga nti umugabo wawe aguca inyuma kabimenya waramwitangiye wararishe buri kintu cyose yifuza nikiye kigwa watoye ya ikigo nuko no bakiri imigani myinshi mugabo ntarashatse kuvuga kubera iyo umuntu umukoreye iciza wari uzi kuri kuramukorera iciza canke mugiye mubana muko murafashanya ayo gasanga mu Rundi nta nico avyumvira ko ntaki urumva nize vyinshi sinorinda kwivugira nga ya misemo kwimuka amashikira inzu y'abandi kuko ntaco naba nkiyikoreramwo kuko no muhira hariho naje ngaruko nzikonje kubana n'umugabo ariko mu gihe yagiye ndashobora gusubira muhira nta kibazo. Yo Miya urazi yuko wambwiye yuko igihe twako turaganira haje wambwiye yuko iwanyu patashobora kukwakira bizogana yuko bakwakira iswe wibaza yuko bizogenda gute maze gusubira muhira wibaza yuko abavyeyi bazokwakira gute nivyo shaka kumenya ko amusi uri kurabimbwira wambwiye yuko ibana abavyeyi baba bakazeme ya barakazi ni kwa nyene mutabazi barakazi ariko negeza kuja kubasaba ikigongwe kuko nagiye niyo narindi yaranyankiye mugabo yari yambwiye ati wowe wavuye ngaho umbwiye yuko ujya muhunga ari umwana mwiza umwizeye ubu urumva ntiyo bitahura yuko noca ngaruka muhira ariko nzogerageza ndabe yuko ngira ikigongwe ndabe ko nosubira muhira. Umva waragiye kwa kangahe biranka ya naragiyeyo kubwira yuko gute yambwiye yuko atashaka ntosubira kugaruka ko namaze gutangura kubaka ivyo wanje ya ntosubira gumira. None Miya none umupanga yo ngaho waramurishe byagenze gute byarahetse twaramurishe abaje nayo mfise ubutumwa bwuko nshaka yuko nshaka kubwira kuko ntaramye kurondera umugeke sinzi kandi numva ko ari umugeke w'umugabo ambwira yuko ashaka yuko musubirana muhugiriki musubiza hamwe usaba ikigongo aho bivuze kwiki nta na kimwe no byishura kuko ivyiwe ntavyo ngishaka kumva sishaka no kumva nahari shaka no kumubona nta kintu kimwe kimwe shaka ko tuvugane wewe byagutume nivyo wabigumane nta butuma bwiwe mfise no rero ikintu wifuza ni Miya Jean keneye umuntu yo gufasha iki kuko ndabona umenga ibintu ni hatari ya shaka nkawe kwanza kubera ndashaka ko ucumbera nk'umushinga nahe kubera ibintu byose byatanguye warabibonye ya shaka tugenda tujanye muhira hama tuvuge nko byagenze kugira shobore ko papa yoshobora kunyumva mama yoshobora kunyumva hama bakanyakira kubera ubu bigeze ahantu habi urumva barumvise amakuru yuko twashwanye tutakibana amazimi tutataha ibintu nk'ivyo urumva nta mpamvu yo kuguma ngaha ahubwo byoba byiza tugiye tujanye kwambera nk'umushinga nawe ukavuga ivyo wabonye. Bakunzi ba TV murumva yuko ibintu ni ku makote yose abiri urumva Miya nawe adusavye yuko tuja kumuvugira ku bavyeyi biwe kuntu ibintu bimeze je nabwiye yuko kuri TV twamaduza abantu twamadushana hamwe icyo kintu je ndumva umengo no igufasha no yikorera bigakunda sinzi ukuntu bizagenda ariko nibaze yuko ivyo bintu je nivyo kwanga ko ndabigufasha ya wobukoze kubera muri uwo mwanya ndije nyene nta muntu ufise yo twogera tujaye kugira basi avuge kuntu byagenze yo barabibonye atari wewe. Kunzi ba TV reka tunyaragase tugende ubuye tukwakwanye dukoresha umwanya ama dushobore kubona yuko Miya ashobora gusubira mu muryango ashobora gusubira kumufasha ko urumva yuko ivyo umugabo we shati ivyo navyagikeneye gusubira kumva reka tugende turabe yuko dushobora kumufasha gusubira iwabo tumusabire n'ikigongwe hama umwana asubire mu rugo bande mudukokanya akunze ba TV umwanya turagenda iwabo. STV, every story matters.